mwibuke harigeze kubaho ikintu twita politike ya sharuwa zero. Iyo politike ya sharuwa zero byasigura yuko kizira ko imodoka za leta ziba hari nyinshi zikaba ari nkeyi, hanyuma kandi n'izihari zigakora ibintu by'igihugu. Mugabo ivyo byarananiranye, uvuga yuko bijya bintu yatiza gukora ntibikora ikiza gukora ibindi. Urumva ingaruka ni nyinshi cyane ku gihugu no ku bene gihugu. Nico gituma jewe nibaza yuko ahubwo hakwiye gufatwa ingingo mu maguru mashasha ivyo bintu bigahagarara. Kirazira yuko umuntu asanga imodoka ya leta ahantu hariho hose, mu bubare, mu maresitora, aha hariya. Si nivyo vyonyene, imodoka za leta zigomba gutaha ahantu hazwi, ariko zisanga ahantu hariho hose kandi zikagira ibiziranga ko imodoka za leta, ico twise mu gifaransa des signes distinctifs zerekana ko by'ukuri imodoka ari za leta. Ivyo kandi bigomba kuba ku bintu byose by'igihugu. Tuvuze imodoka, mugabe igihugu gifise ibintu byinshi, aho usanga ibintu by'igihugu mengo mu by'ukuri abantu babijejwe ntibabigira. Urabona nk'ubu uya igitoro cyaje kirakenye rimwe na rimwe, mugabe usanga imodoka za leta zikoze nywa igitoro muri magendo ngaho munuze erega bijye bitoro bijya birici mu modoka, bijya bitoro bitabitswe suivare norme. Kandi abantu bakuru bobo mu bisanzwe bakoze ikosa nibo bagomba kubanza kubazwa bwa mbere. Hari gihe urumva hajayo instruction akavuga ibintu mugabo gacu usanga umengo bivuzwe mu manya nyene ntibisubire gukurikizwa.